Bakunzi bacu twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Trifoni Ntirampeba umugorozi atwaye ubutumwa bw'ivugura n'ubugorozi. Tugiye kongera kwigira hamwe vya biganiro vy'ingo n'imiryango bidufasha kongera kubaka ingo zacu. Turahera ku isomo tubona mu migani 31 havuga ngo dore ku murongo w'10 havuga ngo umugore aroranye ninde iyo muronka kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wamumwizigiye kandi we ntihabura ibyo kurya. Uyo mugore amugirira neza ntamugirira nabi imisi yose yukubaho kwiwe. Iri somo n'icyo tugiye kubakirako. Tugiye kuraba ukuri abagabo batazi. Ukuri abagabo batazi kugira ngo bamenye abagore babo. Nukuvuga hari ibintu umugabo akwiye kumenya. Urashobora kumenya ko umugore agukunda cyangwa atagukunda. Kuko twebwe abagore turi inzoka, turiyorobeka. Umugore aragukunda umumenyera kuki. Iyo umugore agukunda mu by'ukuri ntiyirirwa kwandikira akubaza ibyo wakoze nabi. Ntabwo uvuga ntaza kubaza ngo mbega ngo kubera iki ibirato biri hajya mbega kubera ko utakoze mbega umugore agukunda abikosora atakubwiye nabi atanakurabye nabi. Nihajya muza gusanga mwafashe ibirato mwafuye aho mu bitaye mugabo ugasanga umugore yabyegeranije yabishize ahantu. Ugasanga umugore arazi yarakweretse yuko amashuka yaheze. Ishuka yatabutse. Uzodusanga igitoboro mu gusasa yagitumbereje. Igitoboro ugasanga yagitumbereje aho ujyama. Kugira ngo niba gicisha mu kuguru uze kumenya yashuka itabutse none umenye ngo umugore yari yarambwiye ko amashuka yaheze. Isahani yavuga ati bugiye nta masane dusigaranye uzobona kugaburiye ku isahani ifise akamanyu kavuyeko yakuzanira akaromare ukabona kazanye mu gikombe kitagira umukono kandi abikuzana n'urukundo ati akira sheri wanje akira mukunzi wanje nta mwikomo ntaki kugira ngo nta kurenza amajambo ahubwo ko yabikubwiye ntubibone nta nduru yirirwa arakubwira ahubwo arakwereka yuko bikenewe nawe ukavuga uti mbega abashitsi nibaza tuzobagaburira kuri iyi sahani tuzobaha muri iki gikombe wowe nyine ukibwira uti madame uti burya narusi ibihumbi 5 canke ibihumbi 10 genda ureko atagasahani wogura genda ureko atagakombe wogura madame burya hano kajya gakoko twari tugiye kukagurisha turareko turonkamo n'ibihumbi na bikeyi ugenda ugura agashuka nabonye ko agashuka kaheze. Nuko umugore rero mwiza mu rugo umugabo wiwe ntamurenza induru ntagirane akora igikorwa akosora ikosa mugabo atanduru avugije kuko arazi yuko umugabo nta mugabo numwe akunda induru. Rero uwo mugore kubera azi ubwenge yanga kuzana induru mu rugo n'ababanyi batamenya ngo mu buzibi n'abagenzi donc umugabo nawe akabigura bikunze kubera yabonye yuko kumbure yaravyibagiye kumbure ntabujya afise yatabujya afise nca kubwira aterega ati burya ntubone ngo sindagura ijyashuka sindagura mera kugura ishuka burya nta mahera turaronka ariko umugore nawe afise ubwenge iyo shuka aragenda akayigura iyo sahana akayigura ico gikomba akakigura ico kintu kibuze mu nzu akakigura kuko nawe arazi yuko uwo mugabo afise ibindi biremere wowe uri kurabona isahani uri kurabona ishuka uri kurabona impuzi itabutse ariko wewe ariko arabona ko nta tungo umufise ariko arabona ko akazu kanyu kashaje ariko arabona ko bana nta minervare bafise ariko arabona ko umurimo uri kuramusaba yandi mafaranga wowe ukeneye ibintu by'ibihumbi bitarenga 100 wowe ariko arondera amafaranga ngo akora ibintu by'amamiliyoni. Umugore arazi ubwenge abikosora atavuze akabigura cyangwa akabimwereka atamurengeje induru. Nuko nta kekeranya agaciro kawe. Hari abagore basuzugura abagabo. Nta mugabo numa akunda ko umugore amusuzugura amwereka yuko umenga ntacamaze. Ariyo mpamvu ikintu cyose umugabo akoze umugore aramubwira ati mutaba wakoze nukuri wagize inguvu ariko akaanya uzora buga kosora ukunuku ashobora kukuzanira uruguturiya rumeze ukuntu urudiyorene ariko avuga uti mutama nukuri wakoze wanashaka kwisabato ucuca gusenga wambaye gwa ruguturiya kuko nigo yarose umunsi yarose ayo kugurira iyindi nziza azoyigura ukamwereka yuko ashoboye
ashoboye kandi aho agejeje ni hagiye agejeje nyene kuko nawe umugabo arashaka kwiteka aragiye gabonye umugore yice mu bandi yambaye neza yasokoje agashatsi kameze neza atabire mu yambaye abana bambaye agahuzu kameshe atajyama mu nzu iri kwirava n'inzu ibayabaye ariko kameme inzu itava inzu ashobora kugara atugarisha ibiti ahubwo yugarisha umwago rero umugabo wawe utegerezwa kumwereka yuko afise agaciro icya gatatu ntakinisha amarangamutima yawe nukuvuga umugore yita ku marangamutima y'umugabo akamenya ngo umugabo wanje akunda iki umugabo wanje yababajwe n'iki umugabo wanje yanezerejwe n'iki kugira noneho hanyuma nzomunezereze gusumba umugabo wanje nabonye yarayatavuze mbega bitewe n'iki aritwararika kumenya iki kunezereza n'iki kukubabaza kugira iki kubabaza agikosore iki kunezereza naco akunezereze gusumba uwo n'umugore agukunda icakane ntanyika mu gihe umukeneye uramurondera ukamuronka icagatanu urukundo nyago ntigwama rukora ibibi uwo mugore akora ikosa warimwereka akarikosora kirazira mu bagore mu yuko ikosa wa mugabo yagwariye ko gasopo ubandanye urikora mwuba akakubwira ati nta bikombe byo kuja ku ntebe nta bikombe byo gutembera muri sala nta biko byo gutembera muri sala ukitwararika uti igikombe umwana yagitaya reka ndagitore wumva umugabo ukagitora kirazira yuko umugabo yamariko araguha gasopo romarke ku kintu cakindi nyene ugerageza uri umugore ufise ubwenge ugerageza gukora amakosa make abushoboka atari uko umugabo wawe agukubita ahubwo ari uko ushaka kunezereza umugabo wawe ikindi nirukumenera umutima nukuvuga nta kintu ukora gituma umugabo wawe ahangayika mu mutima akababara erega abagore bazi ubwenge bazi n'ingene bakosora amakosa hari igihe abanza gufata muri ahantu mugasohoka mukaryoherwa ha mukamubwira nitego terega mutama uti burya utikijya kintu nubwo gikunda kuba ati burya murarabo ngikosore sindagikunda ariko ntuzuga ngo raba watasha bwije raba nana kamura kwegana wowe narakubwiye baje bago mu kwegana no batumugira igeso mbi raba naka rabijageze ko raba naka ejo yaguze umuduga hanyuma ejo yaguze itongo raba mukanaka no kirazira umugabo aguhivya afise naraje kwiyahura aje kuvyiba yagiye uri kuramwereka ibyo akwiye gukora kandi nabona atabishoboye araradasinzira akagira gahinda umuntu umwe yavuze ati umuntu warongoye umugore w'umugorozi nta wundi yorongora ati ko umugorozi ntazokurusha ngo zanira ikirato gishasha ngo bona nirageze ngo Noel irageze ngo iminsi mikuru ngo kwa bamabukwe ati warongoye umugore w'umugorozi atabagore b'abagorozi n'abantu ba mbere banyugwa uko biri kose nibaza ko ariko mumeze nibaza ko ariko tumeze dukwiye kunyugwa noneho abandi bakatwigirako Imana ishimwe hanyuma ikindi arakuremesha wataye umutwe hari gihe utumutwe umugore ukaza ukabwira umugore uti mbegutse n'amakuru wamutahe wose bawivye kandi bisaba amamiliyoni umugore akaza kukubwira ati yo mutware tekana warabivukanye wavutse utagira namba buke twagiye tubironka ati rero reka ntaco ni bwakega ke tuzokongera turonke tutaronse naho ibyo tuzoronka nibyo tuzoya ati bamahoro tekana urabe dasinzire kubera ibyo bintu bigiye tekana wa mugabo ariko aravuga ati mbega ibara akumva yarafitiye ubwoba umugore n'abana ariko arumvise yuko umugore nta kibazo nta ngorane rero umugore araremesha umugabo mu gihe byacanganye nimba umukoresha akamuremesha ikindi arakwizera nukuvuga ntiyama ariko aragusuba nguri hehe wicaranye nande urihe ugeze ngo reka ndaje ngo reka tujane ngo mbega ngo amafaranga ko yaheze ngo byagenze gute none ga wa mugore we urashaka nimba yahuye n'ubushonje ko yamugaburiye uca umubwira ngo watwaye 50 ku mufuko ngo wasumye ibintu by'ibintu 30 ngo kengo n'isabuni wayizene ngo nibi ngo none ku 1000 coco naco wagikojeje n'igihumbi naca gusobanurira erega yitwa umugabo wewe witwa umugore rero arazi yuko nimba watwaye 100 ukagarukana 50 abazi yuko ivyo bindi 50 hari cyo byakoze by'akamaro ntirirwa aragucisha ku musuru udaharuye ngo vyari 20 vyari 30 umugore agukunda arakwizera nawe rero ntuzumuhemukire
ntuzumenyere ngo nuko kwizera ngucu urakoresha ibitari vyiza. Umugabo mwizera akubwira ati burya ibintu byagenze uku akakubwira atari uko agombye kwisobanura ko ahubwo agombye kukwereka yuko byose abikorera mu muco, atanaguha n'uwo muco tekana w'amahoro. Iwundi mugore ameze neza aguha inguvu ngo ushobore gutera uja imbere, arakuremesha, aragushigikira mu byo uri kurakora, ati genza gute gira gutya, akakwereka nimba uri kurakora ikintu gisaba umuriyoni nakafise 200 ku ruhande, aravuga terega burya twatuntu hari iwacu baragurije na rosa kakantu amajana 2 shira ko hahandi, ati bugerega na rosa 10,000 ongereza ku mafaranga ugenda ugura kandi gafuko ku kintu zenye kisima, aterega nanje nagiye gukora ikiyede kugira ngo turaye ko tworonka ibiti byo gusakara, agutera intege kugira ngo uje imbere, murafashanya mu mugambi w'iterambere ry'urugo muri ko murakora. Uwo mugore abagukunda, ariko mumenye ntukimenyereze umuntu atakinda gukorera uretse kukuriza niba utarubaka. Mwabasore umuntu wo kumena umutwe shira ku ruhande, niba utarubaka ntukimenyereze. Nukuvuga urukundo rwiwe ntigwategerezwa kukubabaza. Umugore agukunda, urukundo ko ntiyategerezwa kukubabaza. Iyo bimeze neza uvyiyumvamwo, urabibona, nta nubwo bubufise. Nukuvuga umugore agukunda ntumuyoberwa. Umugore afise agahinda ntaca abagisigaranye cyo kukubwira iwawe. Iyo wamuteye agahinda, uwo mugore afise agahinda, suzuma urabe yuko utimbeka agahinda nije nakamuteye canke ariko arigirisha. Erega rero abagore birukisha ibisero, akigirisha agahinda atagira kugira umugabo aca bugiti kwibuyaze kumuronderera ibyo ashaka. Rabasuzuma urabe ko agahinda atari wakamuteye. Kwa gukunda ntukamutera agahinda, ntukamubabaza, nawe mwereke yuko umukunda. Inyuma yo kumara amajoro arira ivyo yabuze kubgawe, ibyabuze kubgawe, aho niho atangurira intandaro yo kuvuga ngo uhereye uyu mugabo nanje ngiye gufata ingingo. Urukundo rutandukanye n'amaranga mutima. Donc hariho urukundo rutandukanye n'ibintu binezereza uyu mubiri muravyumva namwe biratandukanye. Urukundo nyezina rubonekera hehe? Rubonekera muri ibi bihe ngira ndababwire. Nigihe yigitwikiriye mu maso kivuyeho, umugore agakanura akabona intege nke zawe. Iyo urushe arakuruhura, ushavuye arakuremesha, wakomeretse mu mutima aguha amahoro y'umutima akahasanasana. Sigihe uri mu munezero uzomenya ngo uyu muntu arankunda. Mu buzima bwawe umuntu ameze uko uramumenyera. Muri ayo makuba yose umuntu agukunda arazi intege nke zawe, amakosa n'imico yawe, uko wihinduranya mu byo wasezeranye ntubishikane, aho vyanse abahazi. Ibyo byose nta bikoresha kugira ngo agucokore, kuko arakuzi wowe ugukunda. Agufata mu minwe mu gihe urushe uriko urarira, akaguhanagura, ntabacane cyane intandaro y'amarira yawe. No kuvuga urugo nta kindi kigubaka uretse imico. Umugore afise imico nk'iyo niwe mugore agukunda. Imana iduhe kugirira urukundo abafasha bacu nk'abadamu, namwe mabagore mwabagabo kubera tubakunda, namwe mudukunde mu izina rya Yesu.